Yezu yabwiye abigishwa biwe ati ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje, sindayabahaye nk'uko ab'isi bayatanga. Ntimusimbwe n'umutima kandi ntimutinye. Murumvise ko ndababariye nti ndagiye mpeze nze ngaruke muri mwebwe. Iyo muba munkunda mwari guhimbagwa nuko ngiye kwa data, kuko data ari wanduta. Nuko rero ndababwiye bitaraba, kugira ngo aho bizozira muze mwemere. Singisubira kubaganiriza, kuko ugabiye isi yaje, ntaco ashobora kungira, ariko reka isi imenye ko nkunda data, nkongera ngakora nk'uko yantegetse. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Umukama araduha amahoro, amahoro adasanzwe, nk'uko abivuze wenyene ngo niwe atanga amahoro, atari nk'uko isi iyatanga. Umuntu agerageje gutahura ukungene Yezu atubwiye ko atanga amahoro, yogerageza kubitahura afatiye kuri ayandi majambo nyene akikuje iki gice atubwira ko ahaye abigishwa biwe amahoro, kandi ayabahaye ku buryo budasanzwe, atari nk'uko isi yatanga. Isi murazi yuko akenshi ico yita amahoro nogira nti nagacerere k'ibigwanisho, nogira nti nuko hagira ubuganje akazivya bose bakamugamburuka, ntihagire ico bamugozamwo, ntihagire ico bamutora nk'amanegurwa, ntihagire ico ego akiganzira hose, akanumya vyose, bakemera byose kuri we, kandi ntihagira agakomakoma, bakumva umenga nico amahoro. Mugabo kuri Yezu, kuko ico cambere c'isi nuko umuntu ashobora kumenga umenga arahoze, aranumye, ntagwa amatera, ntakagira, mugabo nta mahoro afise muri we, ariko aribwa n'ubundi nuko atagira havugira, avuze nukuryoza, nukwica, nukunyuruza, ntashobora nubwo burya n'imyidogo ibabaza. Hari igihe abantu hanga harabaza kwidoga iwanje nkumva ko bimbabaje nanje nkage twari imbere ya Yezu, je ntavyo nshobora. Genda widogera imbere ya Yezu. Abagabo ngira ngo murazi muri ko murumviza imyidogo y'abagore banyu, cyane nk'abavyeyi imyidogo y'abana, kuvuga yuko indani muri we nta mahoro ariyo, hariho ikintu kimeze nabi. Kandi naho wobura umukuru urongoye abandi, ntuzubone yuko umenga kubera yuko umenga ntaco bavuze yuko umenga amahoro ariho. Oya, ahubwo urahimbagwa yuko amahoro ahari igihe ubona abantu bafise umwidegemvyo. Benda nabwo avuge nti nuko ico gihe baba ukoresheje nabi, kubyo uko bashaka no kugutuka. Harabara abantuka mu bwongoshwa ntuhemenye ko ndabimenye. Benda ciri uhande yaho nkagira nti amahoro ni sawa. Ukagira uti arafise umwidegemvyo, arashobora no kuvuga ibintu bimubabaje, akumva ko aruhutse, Imana niyo nsa ishobora kuduha amahoro, yaho dushobora no kuza kuyibwira yuko mbere na nyene tuyidogera. Mukama, hari ibintu vraiment sinawe ingene ubigira, atari ukumenga tugomba kuyituka cyaye kugira iki, mugabo n'uburyo bwo kuyiririra. Yezu ariko arabwira se we ati dawe wamebeshejwe niki. Suvuga yuko umenga ariko aridogera Imana, mugabo ariko aritura Imana, ariko arabwira Imana ingene ababaye, ingene aremerewe nk'umuntu. Yezu arahubona yuko yavuga nk'umuntu, kandi bikagaragara yuko vy'ukuri ari umuntu abushitse,
muri uyo mwanya nahamwumva ariko arabwira abigishwa be kugira ngo ntibihaveyo bahuvya nimwashikaho hanze bagatangura kubahaririza babantu batemera yuko Yesu ari Imana bagacagira ati soma hajya kwa Yohani none ko nabonye yavuze yuko ari munsi ya se. Hajya no kuvuga yuko Yesu aba ariko aravuga akumvisha ibintu ko nawe nyine avyumva nk'umuntu yambaye umubiri w'umuntu nk'uko kwiwacu ushobora kubabara ukaremegwa. Naharacagira ati data ni wari kuko nine agira ati subiye kwa data nivyo subira muri nahazwa bwa data ariko ngenda ntwayeyo yama bya bintu byose baremereye ya mitwaro yanyu yose ngomba kuyitwara ku musaraba ngamburukire data ndabasesekaze ku rukundo rwe n'imbabazi ziwe hakumuhemukira kumbure arondere kubigira uko yumva umuntu ababaye yobigira. Umuntu yababaye asukanye n'ivyo umubara asuka ibintu by'ubumara by'umuntu ababaye. Ariko igihe umuntu ahagaze mu mukama n'igihe ababaye agashobora gutwara muri ubabare agatwikiriza abandi umuhezagiro agatwikiriza abandi kigongwe aho kenshi aratugora gushika. Kandi ni kimenyetso cy'urukundo rukomeye cyane. Benshi bagira bati ikigoye bugi kibabaza nigihe umenga nuwundi abiguhayeko nuwundi abikwempoje nuwundi abikunigiyemwo ariko igihe ari wewe uvyibwirije kugeheza agira ati ntimwari kuza kumfata iyo ntabishaka. Kijya kintu ukora mu gushaka kwawe ukemera gutwara ubabare bw'abandi kugira ngo baremurure kugira ngo woye kubaremereza ubabare bwawe mbere ukanabaremurura ubw'iwabo. Ico kirimo umugisha n'umuhezagiro udasanzwe. Ni kimweza agira ati ngo ntawe ushobora kurusha urukundo uwiguze abagenzi biwe. Ikibi ni kijya umuntu akunigisha ariko urashobora kwiniga kugira ngo uwundi hatoke gashobora kwitsinda kugira ngo uwundi aroranigwe. Aho rero harimo umugisha n'umuhezagiro. Ivyo birazana amahoro adasanzwe y'Imana. Nivyo rero ariko arababwira gomba nce ahantu hagoye nivyo na Paulo na Barnaba twumvise ariko arabihanura aba bantu bo muri Derbe babwira bati kwemera gutwara ijambo nk'iri inkuru nziza nk'iyi ya Yesu Kristo yapfuye akazuka bizobasaba kurinda amagorwa kuko abantu ntibashoka bavyakira. Suko mengo ubwavyo bitera amagorwa oya ahubwo bizana amahoro n'akanyamuneza. Nta kintu kiryoshe nko kumva uri mu mahoro y'ukuri kw'Imana kuziko kandi ukumva uti n'Imana ishakira kumva kuri mukuri kwawe. Ariko hari igihe usanga l'environnement yawe abantu bawe bukwina buko bari hafi yawe badashobora kuvyumva uko bakumva umengo kuba umeze gutyo birababuza amahoro bagaca batangura kubuza amahoro cyitangura gushira ibiti mu maguru bagomba kugucisha ko ibintu by'ibibi byabo bakumva umenga ntibirengani wawe bagaca baguhama bagaca bakwimba mu mizi kugira ngo bakurandure uhave baronke ingene bacisha ibintu byabo canke bashikirize inyungu zabo. Mukama kagira ati birinde byaranshikiye nawe nivyagushikira reka guhindukira ngo wigarukane ko igikogwa ca sekibi utangure kwibwira ngo nivyo wacumuriye Imana. Uraza abantu bacumuriye Imana bari ngaho hanze bamerewe neza niyo kiza kwihoraho kandi wowe uyisenga uyikunda. Oya gusikagira iti ihangane n'ubundi aho nyine niho ngomba kugaragariza yuko hari ubundi bukomezi bushobora gukora mu mutima w'umuntu. Aho ngicyo kubona mu bantu bamwe bikadutangaza ukabona nk'umuntu asohotse agasho yarapfunzwe n'abantu yarariwe n'abantu kandi abamuriye bariho asohotse asohokanye ijunja rikomeye ryo kwihangana kwiwe n'ubutungane bwiwe ariko ashitse ntashika bamara agashika bahamagara ati ingo dusangire tugaruke ku bintu twapfuye burya vyari biki mugira amahoro akabaha amahoro.
bene ayo mahoro rero si amahoro atangwa n'isi, atangwa n'abantu. ni nguvu z'Imana zitubamo zikadukoresha ukundi. ni zitwumva ziri muri Paulo, ariko ibintu ubona mubitangana cyangwa mukunze kubisaba munyaruka mugenda. Paulo baje kumutera amabuye ngo abigishwe baramukikuza, aranda arahaguruka asubira kuja kumenyesha rya jambo nyene, kandi ngo muri ico gisagara nubwo yaciye asubira kuvayo n'ingoga. Byo bintu murabitangarira, murumva izo nguvu z'Imana. Yari kuva hagira ati asha baya ibintu vya patiri biriya bango, ibintu ngo vya patiri biriya ni patiri biriya ni jambo ry'Imana. Ni jambo ry'Imana. Kubona ingene bahaguruka bakagenda bakabandanya, urumva yuko si nguvu z'umuntu asanzwe, n'ububasha bwa mutima mweranda. Ndiko turavuga mutima mweranda ntidushaka kumubona n'amaso yacu, mugabo tumubonera muri ivyo nyene arangwira muri abo bantu bari guhaguruka bidoga bagira bati turabitaye, nta marya rimwo, reka tugende kubaho neza tworoherwe nk'abandi. None utavyemeye ugira ngo hari ico bitwaye. Uyu Paulo ababaruku kubera inkuru nziza ya Kristo yamucakamiye akumva ati oyu bunarubu yahari ukuri k'ubuzima bwanje. Kumbure iyo ataba mutima mweranda yohavuye agira ati urazi nkiri Paulo, nkiri Sawuli wo mu bwuzure bwa kera, naricanga kiza, nari umuntu akomeye, narahabwa amamisyo yo kuja kuyora, kuniga no kwiruka no kunyuruza abakristo, nta cango makoma aho nciye hose imiryango yari yugurura, ariko nashobora gusubira hariya. Yarumvise ko hariya yari ko aratakarirayo, wamenga arorohewe, ariko ashikira ibintu, ariko ashikira iteka bamuha, ariko ashikira ibintu abiri yakumbure yakuramwo, ariko ntiyari mukuri kwiwe. Nibwa bubasha ni amahoro ashobora gushikura Matayo. Yari yicaye mu bifaranga byinshi akura mu gutoza ikori, birimwo ububeshi, birimwo amadiri n'ubunyonyezi, mugaba kumva ati wapi, naho ndavyicayemwo nta mahoro mfise, nta kuri kurimwo. Ni amahoro ashobora gushikura umuntu akamukura mu bintu wamenga biramusharije, mugabo bitari bumuha amahoro. Ukamenga aryamye ku rutanda rwa Dodoma ariko nta toritiro, akisiga kishariza agatobura ugutwi gushika hakuva munsi gushika hariya hejuru, ariko akumva umenga nahaga nakwigwa haje indi ihene rishasha yoshobora gutobora handi agashirako, yahimba ngaha agashira ku zuru bava kushura bashira no ku mukondo. Ati yawe waba abantu nibiki, kugomba gushaza niki? Hari ibintu bimwe bimwe ubona ko abantu dushobora kubamwo, kabona yuko bigaragaza umuntu atarashikira haruhukira mu cari, mu Imana yamugize, mu bwiza bukomeye bw'ingingo y'Imana iri kuri we. Kabona uyu munsi ariko impamvu ko batwingana ugura afise amahoro. Kabona umuntu aje kubwira ati ngo je ngo ndakenye, afise urutelefone rwa iPhone mu mino. Wana iPhone buzigeze kuri kangahe 16? Afise urutelefone ngo pati ngo makadeni ngo ndakenye y'amahisuka rero. None amafaranga usesa ugenda na muntu kuko kandi aho ijya iPhone. Ngomba mbwire abantu b'abavyeyi muzigurira abana banyu canke abandi bose muzigura. Ijya iPhone irimwe ibintu ku buryo ntaho muyikoresha no ku bice 10% by'ico yoshobora gukora. Mugabo umuntu akayikoresha gusa no guhamagara, ni WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook, ni Snapchat, ivyo vyonyene. Agatwara miliyoni z'amafaranga akoze utwo tuntu twonyene count agira uti hari biharage tuzana, hari iswa dufata, hari iki byukwirwa araye kwijoro gusa. Umuntu yagiye gwara kibaza ati uyu muntu arafise amahoro, arafise amahoro y'Imana. Ugasanga turasesagura, turonona ubuzima, turonona ubuzima. Hanyuma akaza ahubwo ati ngo arakenya, ayo mafaranga ufise mu minwe nayo, ayo mafaranga ufise mu minwe nayo. Kona yuko ari ibintu tugira
kuko tudafise amahoro adutekanya ngo dushobore gusoma neza ubuzima, ngo dushobore kwiyumvira neza ubuzima bwacu. Mukama kugira ngo bene ayo mahoro atunyengetere igihe dusigaje cy'ubuzima bwacu tugire Kristo. Ntaco tuzi, ntitukizi ingene kingana, ariko igihe sigaje cy'ubuzima bwanje, umunsi wiyongera ku wundi, umwanya wiyongera ku wundi, aba ariko bene ayo mahoro azaraza adukiza ibihushane biba mu mutima wacu, mu bwenge bwacu, mu kungene twiyumvira, mu mahorasyo yacu, kungene tubana, ingene duhana mu buzima, bize birakira kugira ngo ku mugoroba w'ubuzima bwacu tuzobe dushobora kumva neza Imana ahiri, tutaza gutegwa n'ingaruka z'ibihushane twemeye gutekera mu buzima bwacu, tukankira Umukama ko aduha amahoro yiwe. Genda rero urabe ibintu bishobora kubuza amahoro mu buzima bwawe. Ni restaurant umuhungu yagutwayemo, yakuguriye shenete, ico kintu gikwega ububasha bwa shetani. Irega ico ni giheko. Ahevyo waruzi, wambaye ipantaro y'igiheko wa mukobwa, wambaye shenete y'igiheko, kuko irimwe ijambo, ntirimwo ijambo ry'amahoro, irimwe ijambo riguma rigukwega rikagufatanya nabi n'ujya na kijya beba byita gute, ibi bipapa by'ibimanjema bisiga abagore beza bikaja kurya utwana. Ngo nari akana wakariye cyane kakuriye mwaryanye. Nk'ibyo ntushaka kubironkana amahoro. Urariye ikindi kintu cyategerezwa gutabara uko cyari gitegekanijwe ibindi bintu by'ubuzima bw'umuntu, nta mahoro uzoronka. Shakushire imiziki myinshi uyu munsi abantu kugira ngo bibuze ibintu bibasubiza muri bo, muri conscience, bagenda bambaye ibintu mu gutwi, bum 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 bum, umwanya wose naja kuryama, bum bum bum, abyutse ni bum bum bum. Mugabazoza igihe ibyo bidakunda. Hari ibintu byinshi uko Imana iduhaye umwanya wo kubaho, dutegerezwa kwemera Yesu yapfuye akazuka, akazara ducyorora umwe wese ku buzima bwiwe, kugira ngo ku mugoroba w'ubuzima bwacu tuze tugira amahoro yo gushobora kumwihweza, tugira tuti by'ukuri tugiye gusanganira uwamanye natwe. Amen.